waruka n'abajama duponda bagashinuka 1 2 mengura umukwini mu gutambuka urajigajiga pole pole mu kugenda urajigajiga reka manze ngeze ngaho bavuye mva yose tusanga wa mujama ararenze. Hello guys bakunzi ba ITBC TV ndabaramukije cyane nkuko bisanzwe ndazi aho muherereye bamwe ubu unye ni mwijoro abandi ni kumutaga nka twebwe ngaha mu Burundi iwacu haracari ku murango gusa nibaze aho muri hose ko mumeze neza kandi nibaze yuko musanzwe muza muradukurikirana neza nongera ndabatumirira kuza muragira paytage mwongera mugira subscribe kugira n'abatari bazi yuko ITBC TV isanzwe ikirakora rero ngoma ndababwire ati isanzwe ikorera ngaha kuri Kenze mu Mirango mu Kamenge ni mu gisagara ca Bujumbura nongera ndababwira ati uno munsi nabazaniye umutumire adasanzwe abikora neza mu bijanye na comedy mugabo ariko nari maze iminsi mbona yuko umenga ari mu gacerere nahisemwe yuko twoshobora kuganira kugira ngo ashobore kutwiganirira impamvu yari mu gacerere nkaba ngomba rero ndamwakire yongera twidondora kuri bimwe ninge nasanzwe yitwa karibu cyane murakoze cyane gose hama nanje banyita Mr Bararuhiga urumva kuruhiga nyene sikuvuga ngo ni gwa rukundo cyangwa iki oya no guhiga yani life y'ubuzima niko no bivuga hama nkuko wari ubivuze ubwiye inshuti zacu zigenda dukurikirana ku kiganiro cyacu ego warumaze imisi utambona kada suvuga ngo nari nyegeje mwigunira ahantu umva ni nkuko twavuga ati nirizuba rituma dukwepa gusa nyine quartier nyine urabivuze neza bisigura ko warugize imisi ukwepa izuba nuko nyene urumva rega ntubona ko nsigaye mfise inzobe kubera iki namaze imisi nyene ndahantu nyene ndi muri depo nyene nibizi yo ndumva kweri ko ari ibintu bikaze okay je narabonye haciye imisi myinshi narababona mwakina comedy kandi mwakina comedy ziteye igomwe niko no bivuga mwari musanzwe mukina n'abandi bapeti ariko haciye imisi mbona yuko umenga ntimugikora mbe byo bavyari byavuye kuki kugira ntimushobore gusubira gukora yo sikuvuga ngo nuko twaba twabuze ivyo dukora ahubwo ko ikintu cyose gifite umwanya wacu urumva tuko twakina comedy nuko tumanza tukavuga ati tuhategwa uganye n'umuntu abonye comedy twakinye cyangwe mu bikorwa tuko turakora bikamuhimbara kandi bikamuha n'inyigisho urumva bisigura ko muri ko murabitegura kugira ngo mubandanye muraba yuko mwotanga ibintu bimeze neza canke umugwi woba warahagaze oya umugwi ni wahagaze kuko niho bagarara dufite amaboko ugomba kugwa twovyo twahagari kugahagarara neza sinzi ko bavuga ngo twarahagaze cyangwa twarabihevye tuko turakora ego ndumva yuko musanzwe muri ko murakora mubandanye mukora nkuko bisanzwe muba mwari musanzwe mukorera ku mbuga zimeze gute kugira ngo nk'abakunzi ba ITBC TV boba bumva yuko musanzwe mufise ibikorwa mukora kugira bazoze barabona ibikorwa byanyu babakurikirana cyane hanyuma tubandanye tubabaza ibibazo komera yani page twakorerako hariho IRIS TV turongera turunguruza toja muri Amisho TV turakora ahandi bita muri tunaweza comedy umva hose twarakoze bafanze muko badukurikirana ku kiganiro cyacu mugerageze kuja kwizo mbuga murabe ibikorwa byacu yes mwabyumvise bakunzi ba ITBC TV imbuga basanzwe bakorerako ni imbuga tunaweza TV IRIS TV n'izindi zishi mugabo yabidondaguye nkuko bisanzwe rero je ndababwira kuza murabandanye mubashigikira kuko murabona yuko ari umusore abishoboye ari kumwe n'uwo mugwi mbehoho sindiko ndababaza abo musanzwe mukorana oya hakuru jewe nshimikira kubikorwa mwe musanzwe mukora kuko narabonye comedy mwigeze gukina iyo comedy je yarangyoheye cyane ku rwego rw'iwanje ariko nabonye umenga ni mwakinyi comedy y'ubwenge iyo comedy nanje rampimbara mbe koko nkuko bisanzwe je narabonye ko mukora ibintu byiza mbe harakantu kubwenge woducishiriza ko kubera umuntu w'umukomediye aha ari hose agumara umuntu nyene ari aretse ivyo bito iki nigiki iyi ni telefone iyi ni telefone yatse turara iraka nento bibona
ngo ahangira hasi none Yakije iraka iyi ni telefone iyi iraka kumba abakomediye niko bameze rindira wavuye itangaje igipolisi iyi ni telefone yibayita brandage iyi si brandage iyi ni cover kumba uri umukomedi usanze utazi yuko iyi ari cover ega bwabundi abakomediye ni hatari telefone ya iPhone kumbe umukomediye agomba gukinisha n'umumenyesha makuru ibintu birakaze ni telefone kinkure mu maso mwabonye ingene bimeze mwabibonye rero guys ingene bimeze turi kumwe n'umukomediye nimubibone muraba ibintu byinshi je nababwiye ku mazina yanje yuko nitwa V-boy batazira Young Pro ku mazina menshi naho uvuga ati kana k'Imana naho ubutaye warahi ntaho ugize nte nkuko bisanzwe rero iyi ni ITBC TV nabazaniye umwe mu bihangange bikomeye muri komedi kandi urabona yuko ari karabica bigacika mugabo namubonye arakaze agomba gukinisha umumenyesha makuru uri gangi ukinisha umumenyesha makuru kweli nawe mbamba ngo ndi gangi kuboko kwava gukanguka imbo kumenga uterura ivyuma raza natuma ntore tongi ubu okay reka tubandanye nkuko bisanzwe rero okay waje umutumire nyene na umutumire wo kuri ITBC TV gusa ikosa nagize nayo kubatuma ko mwese mukaza mwese rega none nta kudutohora bamwe ubu bari mu indi micungararo nkuko wewe wadutumiye nabandi batumiwe ahandi ibyo nje nakubwira ati nabo bimvira ngo twari twicaye habwo turi mu bikorwa tutamenyeshanisha nyene impano dufise mu buzima siko nukuvuga ngo urumva twayitoye ahantu twarivukanye yani twayose mu maberebere y'abavyeyi ibyo bimenye mbe nkuko je ndiko ndaraba comedy y'ubu ahigeze mbe niko nawe uyibona ubu comedy y'ubu kweli hari habo yita ivyigangeso ndabivuze buke ntibavyumve ivyigangeso ndazi ndeka ntabavyumvise ngaho nijewe nawe tuko turayaga turi babiri hari ivyigangeso umva ari abantu bakora kina comedy babishyamwe ibintu byo gufyina ko umutumire wo kuri ITBC TV gusa ikosa nagize nayo kubatuma ko mwese mukaza mwese rega none nta kudutohora bamwe ubu bari mu indi micungararo nkuko wewe wadutumiye nabandi batumiwe ahandi ibyo nje nakubwira ati nabo bimvira ngo twari twicaye habwo turi mu bikorwa tutamenyeshanisha nyene impano dufise mu buzima siko nukuvuga ngo urumva twayitoye ahantu twarivukanye yani twayose mu maberebere y'abavyeyi ibyo bimenye mbe nkuko je ndiko ndaraba comedy y'ubu ahigeze mbe niko nawe uyibona ubu comedy y'ubu kweli hari habo yita ivyigangeso ndabivuze buke ntibavyumve ivyigangeso ndazi ndeka ntabavyumvise ngaho nijewe nawe tuko turayaga turi babiri hari ivyigangeso umva ari abantu bakora kina comedy babishyamwe ibintu byo gufyina comedy nkuko ari comedy nyimbo ushaka gutanga impanuro tanga impanuro ureka tuzana ibintu by'uburofa uriko uririza muri comedy ninde yagukubise iyo ni impanuro mpaye Hello guys mwumvise yuko ari umuntu yishura ibibazo biteye igomwe nkuko bisanzwe ngoma ndakubaze ikibazo je hari ikibazo ngize imisi mbona mu bijanye na comedy comedy zo mu Burundi na comedy zo mu Rwanda we hatandukaniro wo bubona cyangwa nibindi bihugu byose ahubwo rero iryo tandukano ko ravuga tandukano rirahari kuko ibindi bihugu byose bakina menga biri batariye batagize muganga ari komedi nga mu Burundi wacu baratanga impanuro kwiri yego gusa sinava ndabashigikira bose uko je ndiyizi jewe ebwa ndibaza urabizi urabizi ndabizi nkuko bisanzwe je ndabona komedi zo mu Burundi ni komedi umenga ntiziriko ziratera zije imbere ahubwo ico bikoze umenga zitera zisubira inyuma mbeho uri kuraraba bajya anye bajya abanyarwanda uri kuraraba komedi zabo umenga ziba ari komedi ziteye igomwe mugabo ariko no mu Burundi ndabona yuko umenga bariko barazamuka mbeho ho bari kubera iki yuko Uburundi basi butotera imbere nkuko ibindi bihugu bimeze biva kuki mbiriza ikintu bivako namaze kumva nawe igipinga cy'abarundi urumva uko ashigikira abanyarwanda cyane sivyo
oya sindiko ndashigikira abanyarwanda ahubwo gusa je ico niyumvira sinzi yuko nawe arico wowe ubona gusa ahubwo ndiko ndaraba umenga hagati abarundi hagati muri ko murarabana hagati yanyu umenga hariho ikintu cyo bagituma basi mudatera imbere cyangwa nk'umwumvikano niko no bivuga nk'igiki rero ubu je nagarutse je Mr Bararuhiga reka ugombo rero ndiko ndaraba mu Burundi umenga ntimuhuza kanini nkuko bisanzwe kuko iyo abamuhuza haba amakorabo menshi cyane nk'abandi bakina comedy mu bindi bihugu mbeho we ubwawe nawe ubibona gute byo kuno ndabibona urukundo rurahari ntabubona ajya amakorabo menshi ego kuvuga ati ngahe wacu muri twebwe nyene nta rukundo rurimo kabisa nkuko bivuze kuko naba badukuriye mbwa kada ntibasumba impano nuko gusa badutanguriye ariko nta mano badusumba turavye nka bamutima bagasore nta featuring rimwe ndabona yeni collabo nta nimwe ndabona nuko rero uvuga ati ushaka collabo jewe mbwira basi ukunda mu bindi bihugu naho ba Amerika je ndajaye ushaka Mr Bean oya kuvuga ngo Mr Bean gusa abantu basanzwe bakina comedy kandi zihitinze ni benshi mugabo ariko uri kuraraba nk'abajya mu Rwanda abantu zenya ba Afrima banyagiso ba Patino nabantu bari ku rwego rukomeye nk'abajyanye hagize korabo bishika bagakina n'abarundi usanga ari ibintu biteye igomwe ugasanga bitumye nyene na comedy zo mu Burundi zihitinga cyane niko rero je nabibona mbehoho je ngoma ndakubaze nk'akabazo kamwe mbe cyo bari nk'igiki coba cyaratumye mumera nk'abicara nabikubwiye ati kuko umutwe umwe wigira gusa ntiwigira inama sivyo rero ahantu twari twicaye twari mu bikorwa ntabwo tukurabona amaposti twari mu bikorwa muga two turakora nico gitonda gusubiyemo n'uwo ati uwo mwaka ntitwicaye uwo mwaka guhera ejo uri karumva nyene kiganiro guhera ejo yinjira arabe okay bakunzi ba ITBC TV ngoma ndamubaza kandi kantu ako kantu gashimikiye ku makomedi bagiye barakina mbehoho bivanye n'amakomedi mwagiye murakina komedi nimwe imwe wogenda uducira ku mayange bivanye ni komedi zagiye zirakunda so hari yitwa ngo basi ubashatse zakunzwe nyene uvuga ati zakunzwe neza yago cyane inyinshi cyane kusa barabwira ngo ndazidondagwenda zima ntazo nomara two kwicara ngane ejo bugace nuko zigose ugahera sinzi nk'iyo uvuga ati basi we nk'iyo yarakunezereye niyi je nkuko bisanzwe narabonye comedy mwakinye iyo comedy ijya comedy muri ko muramesura impuzu ijya randyohe hari akandi ga comedy mwakinye kagomba gusesha na zazindi abazungu bakunda gukina bo hanze comedy ushobora gutora akantu kakihoza kandi wakabonye none ijya rero ijya ni nkuko twavuga ati twakinye systeme z'abaragi kuko zijya akenshi zakunda kuryohera abana kandi zatwazikinye ku bw'abana nyene banezerwe kuko umuvyeyi akakora nk'utuntu amushire mu ijya comedy umwana araheba akavuga ati ma jewe ukora ibyo ukora byose umpe telefone ndabe ya comedy yo muri Iris TV ego nk'abakunzi ba ITBC TV okay bakunda kuba babakurikirana barashobora kuba babakurikirana mugabo bakiyumvira mbe bajya abantu basanzwe bari ko barakina comedy baba bafise manager ni nkuko nyene bisanzwe bimeze washobora kubasigurira so tena ndabyibaza ko bamufise batamufise nabo barishoboye kuko ibikorwa bakora murabiteye igomwe kweri muri nanda kubaje mwebwe aho musanzwe muri ko murakorera muri Iris TV canke aho handi hantu mwe waba mwarimukiye mwari musanzwe mufise ama manager canke byagenda gute kugira mugende muhindura ama page canke imbuga ngurukana bumenyi musanzwe muri ko murakoresha so ubajije neza cyo kibazo bajije cyabereye kwishurwa kugira tugende turahindura ayani ikundi yani tuvuga ati bendi twakiriramwe bwa mbere so twaherejemo nivyo nyene uvuze nta management zari zihari uko twavuga ati yani twajaho buhiye twajaho buhiye urumva buhiye niho twabega aho buhiye niho twabega mugo nkuko duhagaze ubu duhagaze neza ntabwo badufise
ubu unye murabona yuko ata mpamvu muzosubira nko kumera nk'abanyika canke mushobora kuzama canke ngo musubire ngo mwimuke muje mu yindi page. Nanze kuvuze ngo kwimuka mu nzu rega umupanga nagira adresse ari mu nzu ho kwimuka two kwimuka mugo ubu ntitugiye kwimuka mu club yacu turimwo twebwe tuko turakora kandi dushimikiye gutanga impanuro kada twe uko dukira dutanga impanuro kandi nico kintu cya mbere novuga ati tuko turakora. Uno mukomedie ikibazo kijana ni komedie niko bimeze. Mbehoho nk'abakunzi ba ITBC TV akajambo kanyuma woshobora kubabwira naka nuko banababwira ati aho mugeze mufatira aho nyene kuko gukora namwe muko murakora. Sinifuza ko novuga ati ngo ngoma ndabiyungeko oya uko je ndishoboye ntavubona wantumiye ngaha nuko wanje jo no batumira gusa sindabasuzuguye mwambabarira sinzi ko mvuze nabi. Oya sugudusuzugura ajya anyu uri mu kazi niko ndabizi cyangwa niko ndavyiyumviye uri mu kazi uba uri mu kazi kandi utegerezwa gukora kugira ngo ibikorwa bibandanye bitera imbere. Nk'abakunzi ba ITBC TV mbe musanzwe mukoresha imbuga nyene zose zose turakora kwe na namwe tutapostinga kabisa. Abakunzi ba ITBC TV nababwiye yuko ku mazina yanje nitwa V-Boy kandi nongera nitwa Yangi Pro nitwa ku mazina menshi naho wonyita kana k'Imana musongati urashobora no kuvuga ati Vanibi aho hose ntaho butayi. Rero ndababwira ati nk'abakunzi ba ITBC TV abantu musanzwe muzamufise amakampani amwe musanzwe mukoresha mukoreramwo munashobora kuyazana kugira ngo tuyapibriye kuri ITBC TV mubandanye muronka abakiriya benshi muronka n'akanoti kadasanzwe kandi akanoti keshi cyane mugabo biciye kuri ITBC TV. Nkaba ngomba ndababwira ati mugabo gusa ntiwabasezeye rega iwe ko ikiganiro cyaryoshye urumva kuba wambonye ngaha waryohewe cyane cyo twari wavuze ati reka dushake twigumire ngaha twese dufite akazi tuja gukora cyangwa mvuga ati katebeje kumbya nsezere abafanzi bako badukurikira ikiganiro cyacu ndabasezerane musigara amahoro y'Imana nkuko mubizi izina nijyari ni nyene Mr Bararuhiga gushaka wanyita Alan Smith ibyo ni izina giwanyu ntibavembera kari comedy gusa n'imiziki turaririmba burya n'utubona uko gusa turabahanze kumbe musanzwe muririmba n'akaziki turabahanze aho ndumva kiraciyemwo woshobora kuducishirizamwo gato nyene kanyuma dutere tugenda tumera nk'abagiye hari akaririmbo nyene gusa sindagaheza ndiko ndandika mugano gucana kidogo sawa nkikubona umutima uraguruka pole pole ku makisi nkaguruka n'abajama duponda wagashinuka 1 2 mengura umukwini mu gutambuka urajigajiga pole pole mu kugenda urajigajiga reka manze ngeze ngaho bavuye mva yose tusangu wa mujama ararenze. Nkuko bisanzwe je nari namaze kubasezera mugabo ariko naho nabasezeye ntitwari bwaheze kubera naciye nsanga ari umuntu adasanzwe haba mu kuririmba haba mu gukina komedie n'ibintu bidasanzwe cyane n'ibintu by'amavuta gusa. We nibaza nawe wasezeye sinaye bwasezeye ko ikiganiro cyacu kuryoheye kandi tuvuga ngo ndagucishirizeho gatonya mutama jewe ku bwanje Jende muhanzi ndaririmba ntubabona gusa ndi mu comedy niko nagira iki hose ndiyo ntubabona mu Giswahili uvuze ndiyo uba wemeye yego birumvikana hama reka ndagucishize ko basi uzogenda uvuga ico wabonye apa uvuga ngo ibyo wiyumviye oya reka ndabishire muri kano kabyino baby sweet ingwino ndakwibwirira ukuntu ndagukunda umutima wanje muri wowe gumudunda mbega niko kutavyumva bumba dede baby mama dede ale twende nyumbani kwa mama twende was so beautiful tugenda forever madam Alan Smith umva hano nkimereje gusa ibyo bumvise bumvise wa mujama arakaze akajambo kanyuma wabwira abakunzi ba ITBC TV wongero babwira ubasubiriramwo n'izo mbuga musanzwe mukorera ijambo no basezerano batekerera nk'umutekero apa umutekero wa internet mugana ndazi mwogendera ko kuko n'umutekero wa internet murawitaho akaja murabwira ati ni mukore subscribe mushare kugira mukurikirana ibiganiro byacu zaba comedy bya biganiro ko dutanga n'ibiganiro bihanura byigisha nk'imbuga dukorera ko ubu dukorera muri RW'UBURUNDI TV tunaweza comedy
reka dushake tugeze ngaho gusa izo zose muzikorera ko zose izo mbuga muzikorera ko zose nta rimwe dakorerako wowe injibira ibikorwa ngene biko birakorwa neza nk'umwaka ho abafise amaso bagiye kuraba n'ubwenge bupayuka abatabonana bazovyumva ku biganiro. Yes nanje nababwiye John nababwiye yuko nabazaniye igihanganye kidasanzwe nababwiye ati amazina yanje nsanzwe nitwa V-Boy Young Pro batazira Eminere bagatazira naho uvuga ati kana k'Imana ukavuga amazina yose je nditaba nta ubutaye gusa ngoma ndabahimirize nk'abakunzi ba TBC TV abantu musanzwe mufise amakampani menshi musanzwe mukoreramwo zana ibikorwa byanyu kuri TBC TV kugira ngo tubishireko abakunzi ba TBC TV babandanye baza barabibona kugira kanoti kabandanye kinjira kaze ku mufuko kabe kenshi tuba ahayagirize ibikorwa byanyu hanyuma bibashe gutera imbere nanje nkaba nongera ndababwira ati ciao ciao.